Kwigenekezo rya 31 Gitugutu no mwaka umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarifadikanije n'abene gihugu wo ku mutumba Nyambuye wo muri commune Sare y'intara ya Bujumbura mu bikorwa vy'iterambere rusangi byo kwegeranya amabuye no gutaba ikibanza kigiye kubakwamwo ibiro vy'umukuru w'uwo mutumba. Mwijambo yashikirije nyuma y'ivyo bikorwa nyeniteka Sinzohagera yarakengurutse ingene abene gihugu b'uwo mutumba bitavye ivyo bikorwa. Yarongeye asaba ko umuryango wose w'abahaba wogira ico uterereye kugira ngo iyo nyubako izoba igeretse ihere mu kiringo kitarenza amezi 5. Twese turi hamwe birashoboka. Twese turi hamwe birashoboka. Rero iyi nyubako by'ukuri ntidutera ubwoba. Nidutera ubwoba ko ndazi ko mushoboye, murafise inguvu, ubuhinga murabufise, amabuye murazi kuyatera, none mumva hasigaye iki? Niyo mpamvu ndabasaba yuko dukwiye kugira integuro y'ibikorwa ku buryo iyi nzu itodutwara amezi yabaye menshi n'amezi 5. Aha rero nagira nsabe abaducapiye abafundi na nyakubahwa mukuru mutumba n'abandi imvukira twese twumve yuko kino gikorwa ari ciwacu. Ndabashimira cyane kuno munsi ntaje kudushigikira ariko n'ikindi gihe muze rero nico gituma twosaba nyakubaha umuturonge ku mutumba mugirisha amanama menshi muhamagarira abantu kugira ngo nanone buri muntu agire intererano dutanga intererano zacu. Nibaza muzoraba ingene muvyiga muvuganye na nyakwa mustanteri murabe ingene umwene gihugu yoshiramwo ukuboko. Umukuru w'inama nkenguza amateka yaboneyeho kandi n'akaryo ko gutanga impanuro zitandukanye ku bene gihugu baba ku mutumba Nyambuye, harimwo gukingira ibidukikije, gukorana umwete, korora kijambere no kubandanya bikingira ikiza ca coronavirus. Ndabatera intege, turi mu gihe cirima agatasi kandi Imana turayishimira ko ikiraduha ibihe vyiza. Abantu mu usohora amaboko mu mpuzu mugende murime kandi kugira ngo Imana iduhe ivyo kujya ihezagira ikirere cacu. Duhindura ingendo twumve yuko iyi si Imana yaduhaye dutegeza kuyibungabunga ni vya binama ndababwira guca imikobeko kugira ngo dukingire akanovera ntikagende. Murabona isi yakira ahantu hahanamye cyane. Iyo tudaciye imikobeko uburyohe bwose buherera mu gisagara. Mwebwe ujejwe indimo yaraje arababwira ati duce imikobeko mukaca mwibaza ngo batwaye ikibanza. Mugabo mutabigize burya buryohe bwose buherera hari yefo mu gisagara. Isi Imana yaduhaye twige kuyikingira mu guca imikobeko mu guteragira ibiti mu ndimo bibana n'indimo. Mu gushigikira ibikorwa byo kubaka ibiro vy'umukuru w'umutumba Nyambuye nyeniteka Sinzohagera yaciye yiyemeza kuzoterera ku giti ciwe imifuka 100 y'isima.